Hello nshuti bakunzi mubana mukurikirana ibiganiro vya Amipro Show 257 twizere ko mumeze neza aho muri hose eka ndakubwire ko ari Rosi presenter kuri micro ndagusabe ukuri subscribe wowe utari bwayikore utibagiye like and share na comment ku vyo uzoba wabonye kuno musi nashimye kuzanira umumenyereza yabikoze ndetse n'ubaka ibikora bigashimwa no witwa Abanguyiha Emmanuel Batazira Mayele yigeze gukora byinshi muri Primus League ndetse muri rusangi mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Burundi narinze kumusanga hano ku kibuga ca EFI Nyakabiga aho asanzwe ari nk'umumenyereza mu shasha wa Atletico Academic nyuma yaho umumenyereza yitwa Marquis yatandukanye n'uno mugwi wa Atletico Academic ekangire ko ndamuramutsa kugira ngo tumenye byinshi kuri we ukuntu vyagiye biragenda kugira ngo anashike kuri no ntambwe agezeko ndakuramukije naje ndabaramukije mumeze neza neza cyane umwaka mushasha watwese turashima Imana yego muri no mwanya umumenyereza yamaze gukora byinshi muri Primus League ndetse mu nkino nyinshi muri rusangi mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Burundi izina ryawe nka Banguyiha Emmanuel Batazira Mayele harabarizi ko muri hari n'abaryumva ariko batazi uwari we Mayele muri rusangi ninde Mayele muri rusangi jewe nakinye sinzi ko notangura kuvuga aho nize cyane natanga kuvuga aho nakinye kumbure twohera kuri career yawe nk'umumenyereza ukuntu wagiye uratangura gushaka kuri no rwego ugezeko igihe nagenda natanguriye muri Lydia Lidic bayita Rumuri ico gihe nari umumenyereza w'icegera ico gihe yari Lydia Rumuri equipe ya university nari umumenyereza wa Jimmy Ndayizeye ubu amenyereza Message Ngozi naricegera ciwe niho natanguye kumenyereza uyo mugwi hanyuma Jimmy arahava mu nyuma duhava turonka sponsor turonse sponsor ya Lydia Lidic urabona ko uronse sponsor ucuhindura izina duca tugira Lydia Lidic Academic tugize Lydia Lidic Academic Sport for Africa kuko nibo baduha sponsor baca bazana umumenyereza yitwa Niyungeko Amars turakorana mbe Niyungeko cyangwa Niyongabo Amars pardon Niyongabo Amars turakorana ahavuye baca bazana uwitwa tuwabonye Michel nawe nyene turakorana nawe hose naricegera mu nyuma rero niho bace bazana umuntu yitwa Olivier ubu amenyereza Vitalo nawe nyene naricegera mugabo Olivier ntiyatevye muri Lydia Lidic kubera bace bamufatira ibihano muri 2011 turi kumwe muri Lydia Lidic hanyuma abarongoye umugwi baca ravuga ati Namayera capable kuko urabona ama afse experience reka tumugire icegera cha equipe niyo natanguriye kuba umumenyereza wa Lydia Lidic nibaza ko ari muri 2011 niyo twakorana na Olivier bakina imachi zishika kuri 8 birashika hamwe aho Olivier aja muri federation arakora amakosa aragwana baca bamufatiye ibihano ncanguma kuri bando touche ya equipe mfasha umugwi dutsinze nk'inkino nka zingahe baca bavuga ati no Olivier twamufatiye ibihano mugabo aguma circula aux environs yonga kuri stade cyangwa hajya kuri Mex aduga hejuru araba match baca bandikira indicate bavuga ati ibindi bihano n'ivyamufata amanota duca dukura kuri Lydia Lidic badukase ico gihe nimba nihenza amanota ashika kuri 9 twarabambere ncambandanya na equipe yari muri 2011 urumva ico kibanza ca mbere turakibura gutyo mugabo ncantwara coupe du président 2011 noye coupe du président baca babona ko ndabishoboye baca bavuga ati mugire entraîneur urabona ko abishoboye muri 2012 ndasubira ndatwara iyindi coupe du président urumva nayitwaye kabiri gakurikirana nuko turabandanya muri 2013 umengo sindavyibukaniza kuko naciye nsubira naciye magarika gatoyi kubera kutumvikana n'aba president kuko aho muri 2012 natwaye coupe du président nongera ntwara na super coupe bibiri hanyuma haca haza umumenyereza yitwa uyari mu Rwanda muri Tanzania ko cha Etienne Ndayiragije niyo yaciye asubira muri equipe nawe nyina cyatwara coupe du président urabona ko twaye gatatu mu mwaka wa 2013 Lydia Lidic yakinye na Academy Chite ariko Academy Chite batsinze igitsindo kimwe ku busa ego muri finale ndavyibuka ikirava mu mugabo après yarasubira atwara kandi coupe du président ariho uyo Etienne Ndayiragije bayitwariye mu Rumonge umengo niyo bakinye finale ntiyatsinze Atletico oya sindavyibuka neza iyo nzana ikintu navyanditseko niyo nari kubabwira ico mugabo ndibuka yuko Etienne Ndayiragije yatwaye ikindi gikombe kimwe muri Lydia Lidic après mu nyuma ndagira treve ndahagarika ngarutse muri Lydia Lidic barasubira ku ngoma baca barampamagara kandi nsubira mba uwa mbere ntwara Primus League ari muri 2015 umengo mbu wa mbere umwaka ukurikira
ncambu wa kabiri Messager Ngozi ni yaciko iki jya mu kibanza ca mbere ifise amanota 70 je nari mfise 69 bica bigenda uko mugabo twace dukina finale ya Super Coupe twikinira Gitega yari jewe Vitalo Atletico Mengo na Aigle Noir iyo finale ya Super Coupe yari tournoi bace bayita ngo ni tournoi ya clôture ya champion nije nsubira gutwara iyo tournoi nayitwariye Gitega mu nyuma rero ekipe tuca dukina amamatch urabone ko ekipe yagira agenda umuzungu agenda tuvako aheba yanga kuduha sponsor kubera tutumvikana muri ekipe yiwacu ekipe kigenda buhoro buhoro igendera hera urabona ko ubu ishitse mu cicaro ca kabiri inyuma ya Lydia Ridike waciboneka nk'umumenyereza mukuru muri ekipe ya Kayanza United ariko kuno mwanya kandi waratandukanye nayo wahuye n'ibibazo bihuga ngo vane n'umugwi wa Kayanza United canke ivyari bigenze gute ngo uje muri Kayanza United Bo jena nicaye ahubwo na equipe nari mfise bo baca baraba amateka nakoze ega normalement l'entraîneur ni CV nico cishe umupira wo ngayo wacu ari abantu bitira akagwi ko kuza barafata ama club yo ngaha bayahale coach umucoach uramurabira kuri CV ikintu nagomba inshike nsaba abantu bagira nukuraba twebwe les avantages ari abakinyi bakinye kera foko baza baraba ama avantage kugira kandi nibo bari kukivi benshi turiko turakora foko baduha les avantages bakaduha ivyigwa vyinshi kugira umupira utera imbere apana kuza barazana ibintu vya kamwana wa mama bahamagaruye urabona ko twe turi kukivi turiko turakora turiko dufasha imiyabaga les petits frères biwacu nico gituma rero wacu ubona Kayanza bace bavuga ati kubera uyu mukocha yagize ibi vyose reka tumuhamagare muri Kayanza turabe ko yifasha Kayanza yari maze ukina match umengo 5 ifise amanota 2 cyabaramamagara ngiye muri Kayanza vraiment namwe muri ko murumva Kayanza urabona yuko mu myaka ishika kuri 2 ifise abamenyereza bashika bane kuko aho ucubona ko equipe ifise ibibazo ego ivyo bibazo rero sivyo novugira nga dukoreshe wa mwibutsa bavuga ati toute vérité n'est pas bonne à dire sino bivugira nga kuko urabona ni problème interne za club ego inyuma yaho ucuja muri equipe ya Atletico Academic atanindwi zibiri rama canke atanukwezi uramara muri Atletico hasanze hameze gute canke nikiye kintu wabonye kuje gufasha mu gihe tuzi ko ari Atletico iri mu kibanza ca 14 iri muri ya migwi tuva kuri muri zone rouge ishobora gukoroka nico cakindi nakubwira mu mupira d'abord imbere yo gushiraho ubwenge banzo shireho ubumenyi aho ni mu mupira muri Atletico vraiment ndiko muri ngaha ndiko marura entraînement maze kugirisha ngaha iyi ni ya gatatu canke ya kane izindi nibo bahora bigirisha bo je cyo nasanze muri Atletico hariho parties 3 abakinyi hariho staff na comité ukuraba comité ce sont des présidents vice-présidents ivyagutyo bo bakubwira yuko kandi birumvikana n'abakinyi baravyemeje nta deni nimwe dufise ry'umukinyi nta prime nimwe batuyishuza urumva aho rero comité ntangorane yabo ugiye ukaraba n'abakinyi ndiko ndabaraba gutya sur terrain sabakinyi babi ku niveau yo ngayo wacu bafise niveau nk'iyabandi rero ikibazo kirihe kiri muri staff muri staff hariho bijya bintu vyo umuntu aza muri football atabumenya afise vy'umupira agaca agomba kwigira ari hejuru ya kocha canke ari hejuru ya president kocha akagira liste nawe akagomba kugira yiwe ico nico kintu cishe nasanze cishe Atletico ubu rero nico ndiko ndakosora kugira tuvugane n'abakinyi turabe ko ico kinogo turimo tokivamo Atletico Academic wasanzwe abakinyi benshi ndetse kuno mwanya hari aramazina yavuzwe ko Mayera agiye kuzana aho ndavuga izina rya Omar Kabuzi yigeze guca muri Lydia Idike muri kumwe ndavuga izina rya Rugo n'umugabo Stefan yamaze kuba aza muri Atletico ndavuga izina ry'uwitwa Nasor yahoze muri za Olympique Star irindi zina ariko ndavuga gushaka kuno mwanya ritaremezwa no witwa Ndarusanze Jean Claude Batazira Lambalamba ayo mazina agira kurane hamwe yoza muri Atletico niyo ubona ko ayo maposte bagiye gukinako ariyo yarasanzwe agwaye muri Atletico ugiye kuraba kurande go mu kibuga uri kuraraba umupira wo ngayo wacu mu karere ko ngayo wacu ndaguye akaruriro tuje muri Tanzania wewe imyaka umaze muri Tanzania equipe wumva ibi ya mbere niyi muri Tanzania tuziyanga tuzisimba niyo azamu yaje ni imyaka tuje mu Rwanda ariyo APR ariyo Rayon Sport umaze imyaka ingayo yumva nizo equipe ziza ziri imbere kuko janga mu Burundi ariyo Vitalo imyaka mugabe usanga zikomeye cugenda no muri Kenya ariyo za Gor Mahia sabedi yuko umupira umaze gushika kuri rya niveau kugira ukoroke ni ibintu bitoroshe vraiment ni ibintu bitoroshe cyane nico gituma
umupira uri kurawuraba ngayi wacu ubumenyi novuga buri nga muri no minsi ni buke vraiment mu mupira kuko nushobora gufata yaba ushaka gushira mu bwenge mu mupira cyane cyane twaza kugenda kurukita muri university none se ari abantu bafite ubwenge igenda ugire rokritema muri university ucuzana abakinyi 11 uzane n'abasubirira muri university mugabo twese twirukira he mu buyenzi zangagara zae ijya rije mu voilà niyo turonde nico gituma ndakubiye ko mupira harimo ubumenyi urumva rero umupira wo ngayi wacu ubumenyi ni buke nico gituma umupira usanga ekipe imwe ifise amanota 3 iyindi 5 basumbana 2 rimwe akukaza wumva abantu ngo umupira urakomeye nga ntakiba mugabo dusohotse yanze tukajya bitanu none umva ukomeye gute nasaba l'entraîneur ni CV wewe uri umubosi ufise imodoka washaka kuzana umushoferi ataramenyera genda mu kazi urabe aha ku kazi basanga bahamagara bariko bagira appel d'offre afise diplôme mugabo afise 2 ans d'expérience none yo 2 ans d'expérience niyi niwe afata umuntu afise diplôme bamuha akazi kubera yavyigiye mugabo hariho expérience yo gukora ico nico usanga ngaha tubuze umwe wese ashaka kuvuga ngo ndazanye umukoca banzurabe uyo mukoca parcours yaciyemo niyihe voilà namwe bamenyesha makuru bamudufasha namwe mufasha imigwi mufasha barongo imigwi mubere kuti none uyu mukoca tuzanye eske arafise CV yaciyehe yakoze iki kugira ndamuhe umugwi wo mu cicaro cyambere ariko Mayele hari abarongozi usanga kumbura kanoti nako ariko kakaza gutuma bazana babamenyereza atama CV bafise nkayo yiwanyu kugira ngo ntibaheze kubasa amafaranga menshi ico nico bari intambana iryo niyo ryakosa nariko ndakubwira kubera iki umumenyereza ataburyo afise bamwemerera gufata icicaro cyambere uragenda mu zindi pays mu bindi bigurana ntushobora kuja kuvuga ati je ndafise equipe iri mu cicaro cyambere bacha kubaza uburyo ufise n'ubuhe kugira uri equipe kugira d'abord bayemerere muri fédération none kubera ki dusaba sponsor la loi c'est le sponsoring no kubera imigwi kugira isunure itera imbere nushobora gufata umuntu nguri kuzana umukoca gashanye none ucuzana umuntu atagira ubumenye equipe gacikoroka mu nyuma nucawi none ndagwa karoro ki Atletico mu mwaka uheze ni yakorotse ikibanza ca mbere yakiguza amamiliyoni angahe ukacivuga ngo president Mayele afise ni yakiguza amamiliyoni no ucurindira ukoroke kugira urondere kugura ikindi kibanza uritegura ukaravuga ati ujya muntu kugira ndamuzana eske yofasha afise niveau iyihe hajya kuri fédération hajya tugirira ama formation ari abantu bafise licence A mugabo umuravye parcours yiwe nana equipe ya première division aramarana ukwezi ico kintu rero kukiraba bakaciga bakaza bararaba barabe ati mbe uyu muntu ageze nga ari kukivi ariko arakora ari abafise ama licence no kubwira babise munsi ariko saho nyene gusa bafata umumenyereza afise licence A bakamuha equipe atasevagira oya ahandi bamuha licence bakamuha equipe atasevagira ni he CV kuri licence afise ndavuga witwa Andrea Pirlo no mumenyereza wo mu rwa Juventus de Turin yagiye muri Juventus yabakuze nyuma yo kwirukana umumenyereza yitwa Massimiliano Allegri Andrea Pirlo yaravuye muri equipe amaze ukwezi kumwe gusa muri equipe ya moins de 23 abatanze imyaka 23 bacha bamuha equipe y'abakuze nta sevagira nk'umumenyereza ariko oya nta sevagira nk'umumenyereza mugabo nico nariko ndakubwira nk'ujya bamuhaye bamuzi ari ama match ari kukivi kenshi fata nk'umuntu avuye hariya inyamurenza icenda juru turiko dukorana formation yahaheze ukwezi nako nyene ni gukwiye akaronka licence ejo ugacumwa amagara ngo itore equipe ucubona gute ibiza mu nyuma urabibona nawe Yes Mayele ugitangura urugendo rwa gumenyereza nk'umumenyereza ni intambamye zihe wagiye urahura nazo intambamye nyinshi jewe narazihanganira kuko kenshi aka kazi kiwacu karagoye utsinzwe rimwe utsinzwe kabiri baca bakwirukana cyangwa bagatangura kuvuga amajambo ibiki mugabo intambamye nyinshi duhura nga mu mupira usanga uri kurakora akazi ni woroherwa kubera les matériels d'abord nibo bwa buryo turiko turavuga ugaca usanga abakinyi nibaguha opportunity bakakubwira ati lo coach ironderera abakinyi tugusaba umusaruro ni nkizo yes muri Atletico urumenyereza mushasha ugiye gutangura nabo inkino zo gusubiriza muri Primus League mu gihe basanze mu kibanza ca 14 ico 15 gutwara igikombe ca Primus League ntibirimwo ariko ahanini kuri Mayele nk'umumenyereza mushasha ico yifuza n'igiki muri Atletico canke yifuza kwigeza icambere na mbere muri Atletico ico je mbona
nuko twova muri kijya kibanza ni kibi cyane gose. Nasanze umugwi vraiment ugeze mu kibanza ca 15. Urabona ko dufite ama equipe 16 turi mu kibanza ca 15, vraiment ni kibanza kibi cyane. Ndiko ngerageza ingene twokivamo dufume tujya mu bibanza vyo hagati, hanyuma ibindi bikurikira nzobibabwira maze kuhava. Yego. Yes, katwizere ko bigiye kugenda neza, ariko kumbure Mayele arabona Primus League ya hano ibibazo ufise ndetse n'iterambere nimba ari hari arabibona. Mayele, umupira w'amaguru mu Burundi ubona gute? Umupira w'amaguru mu Burundi uko ndabubona, turafise abakinyi bazi gukina umupira. Mugabo abantu biyita yuko batwara bajya bakinyi babashigikira nibo bononye umupira. Yego. Babononye gute? Hari intambamye ugenda urabona mu mupira w'amaguru tunenge kumbure wogerageza kuvuga? Nivyo nayiko ndababwira les sentiments d'abord. Ntushobora kuvuga uti uyu mukinyi tribunal ni kibuga. Ntushobora kuvuga uti ngunu umukinyi wanje akaroroka hafi. Equipe nationale yerutse kuja muri Tanzania. Yari ibitsindo bingahe? 10. Dusigaye dutsindwa na Sud Sudan. Ama equipe twahora dutsinda kera. No kuvuga yuko habayamo amasanti marengeje ngo uyu n'umukinyi wanje, mushiremo tugiye gukina ibitsindo 10. Mu mupira reka umukinyi akine, ikibuga nico kimujisha. C'est tout. Yego. Muri Atletico hari abakinyi wasanzemwo, harimo n'amazina nko nabivuze ko wagiye urongereza. Kumbure hari abandi ugiye kongereza nyuma yabajya bane tubuzi wavuze ko bagiye kuza muri Atletico canke muri bajya barusanzemwo muri Atletico hari abugiye gutandukana nabo? Oya, mu bisanzwe ari bake ngiye gukuramwo, ngiye kongerezamo abandi bane. Mugabo muri abo bane nashizemo urugo n'umugabo Stefan, we ibivyo vyaheze, Kabuzi Omar vyaheze, na Soro barisize nawe vyaheze. Umuntu ariko arangoroga gatoyi ni lambalamba, urumva nariko ndibaza kuri ya Kitenge Alexis kuko ndafise problème yo ku l'attaque. Eje nshaka umuntu yataka, ndushaka umuntu atsinda. C'est ça l'objectif. Kuko urabona ufise abana batoyi, ifo yuko bagira n'abantu nk'abane canke batanu bafise experience bafasha umugwi. Nibo ndiko ndarondera, baduha ikiringo cy'ukwezi, uyo muhataka nawe ndaronka, mugabo nguma ndondeza gushika itariki 29. Kubwo nyuma ya lambalamba vyanse ko lambalamba ashobora kuza muri equipe Atletico, ubundi ufise vision yo kuzana canke ubundi uzana ninde nk'abo ubona hano muri Primus League? Oya, muri Primus League nabo kuko bamaze gukina bariko bakina mu club yiwabo. Ndiko mvuga hanze kritima ziko ziraba kuno mwanya ushaka kumuvana ukamuzana. Oya, nibishoboka amategeko ya federation nabitwemerera. Yamaze gukina muri equipe, niwo mukora muri equipe ngo muzane muri phase retour. Yamaze gukina atarakina birumvikana, bazana babakinyi basubirira abandi bajya usubirira wundi nije nogura njye nondera abandi. Ahubwo nako nibaza ko urujya Kitenge Alexis, kuko nawe nyene numva ngo ageraje muri Afrique du Sud, niyo ngorane rero mfise ubu rero ndacarondeza kugira uyo mwataka ndamuronke. Yego. Reka tugushimye ko wafashe umwanya wawe, uraduha umwanya kugira ngo tuvugane tumenye byinshi kuri Atletico n'imyiteguro yawe. Naje ndabashimiye cyane, murakoze, merci beaucoup. Yari kocha Banguwiha Emmanuel Tazira Mayele yaciye muri Lydia Lidike, yatanguye muri Lydia Lidike icitwa Rumuri nk'umumenyereza gira kabiri, ahava umumenyereza wa mbere muri Lydia Lidike, atwara ibikombe bitandukanye, aba umumenyereza wa mbere muri equipe ya Kayanza. Kuno mwanya ari muri Atletico Academic. Kanda gusezere yari Rosi Presenter kuri micro. Ndakwibutse kandi akantu kamwe nuko ahubwo si kamwe karanarenga, niko ndakwibutsa yuko kora subscribe, utibagiye gukora like and share na comment ku vyo uzoba wabonye ngo byose bigende neza. Dusubire ku biganiro bikurikira kugira ngo byose bibe ku rutonde.